Icundo bako ikiganiro kubijanye no kurwanya fraude nababwira ko ikigo OBR kijeje gutorokanya amakori n'amataxi ya leta gisanzwe gikora ibikorwa byo kurwanya fraude yaba yo ku mupaka canke iyo hagati mu gihugu, kandi ko muri ico gikorwa ifashanya n'izindi nzego za leta, inzego z'igipolisi, inzego z'ubutungane, inzego z'intwari hagati mu gihugu, n'inzego zijeje igendereza na cyane cyane namwebwe abamenyesha amakuru ko ari mwe muheza mugashikana kure iyo tuba twifuza gushikiriza abene igihugu. Ugukorera hamwe rero mu runani vyararonse inguvu mu ntango z'umwaka kubera ko nyine cyo mukuru w'igihugu yadutegetse twese ko tukorera hamwe kubera yuko ikigo OBR kitovyishoboza conyene na kare gifise nakozi bake barashobora gucungera imipaka yose, barashobora no gucungera abarundi bose basanzwe abatari bake bataratahura neza igihugu cyo gutanga amakori. Kuri gukorera hamwe mu runani rero uyu mwaka biraboneka ko hari umwimbu wiyongereye mu bijanye no kurwanya fraude n'amafaranga ava muri iki gihugu cyo kurwanya fraude. Mu bikorwa rero vyakozwe na OBR ifadikanije nizo nzego zose twababwiye, ku rudandazwa rwo ku mipaka harabonetse abantu hashika amajana 777 bakorewe amadosiye ajanye n'iyo fraude yo ku mipaka. Ibyo rero vyatumye ikigo OBR cinjiza mu kiga ca leta amafaranga ashika miliyoni amajana 440 n'ibihumbi amajana 810 n'amajana 608 aho ni ku mezi ane gusa uyu mwaka wa 2020. Ivyo bidandazwa rero ahanini bigizwe n'ibitenge n'amatelefone, imitobe iva hanze, imivinyu na zanzoga zikaze n'amapikipiki bakunda kwinjiza mu buryo bwa fraude, amasashe yo gutekeramwo hamwe rero nuko tamenyekanisha ibidandazwa mu dukorera hamwe byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Usanga ibidandazwa iyo byinjiye abantu bamenyekanishije bike cyane bakamenyekanisha agaciro gatoyi ugereranije n'agaciro k'ibidandazwa byari bivuye hanze. Ivyo rero umuntu abiravye usanga dufatiye kuri ivyo bintu byo kumenyekanisha ibidandazwa utariko kwa kumenyekanisha ibidandazwa bikeya cyane kumenyekanisha igiciro gitoyi, habonetse abantu bashika 24 muri amezi ane bafashwe, bikaba byadufashije kugarukana amafaranga ashika miliyoni 100 n'ibihumbi amajana 918 n'amajana 618. Ku bitenge byafashwe muri amezi ane gusa ya mbere y'ibihumbi 2020 hafashwe ibitenge bishika ibihumbi 5 n'amajana 912. Ibyo rero byagaruje mu gihe ca leta amafaranga ashika miliyoni 97 n'ibihumbi amajana 115 n'amajana 887. Inzoga zikaze zo zivugira gatatu n'imivinyu harafashwe amaritiro amajana 252 biva muri Kongo cyane bikaba rero byaragaruje amafaranga yose hamwe angana miliyoni 26 n'ibihumbi 265 n'amajana 7. Amatelefone nayo nyene yafashwe arashika amajana 338 akaba byagaruje amafaranga ashika miliyoni 25 n'ibihumbi amajana 635 n'amajana 470. Yose hamwe akabashika miliyoni amajana 256 n'ibihumbi amajana 712 n'amajana 877. Ivyo byari bijanye n'urudandazwa rw'amagendu guca ku mipaka, ariko rero hari n'ubundi buhinga bwo kunyuruza amakori kuri aya makori n'amatagisi dutoza hagati mu gihugu, ku rudandazwa rero hagati mu gihugu naho nyene hari amadosiye ashika 18 yashoboye gukorwa agahera. Ayo nayo yafashije kugarukana mu gihe ca leta amafaranga ashika miliyaridi 2 n'imiliyoni 380 n'ibihumbi amajana 226 n'ijana 41. Ayo na makuru y'amataxi yashoboye kugaruzwa kuri izo dosiye 18. Tugereranije no mwaka uheze biraboneka yuko ugukorera mu runani byagize akamaro, kuko abantu bari bamenyekanishije canke bari bareze bashoboye kuregera OBR mu gice cyane cy'umwaka wa 2019 bashika 13. Aho gushika no munsi turafise abantu bashika 28 batuzaniye amadosiye yo kuturegera abantu bariko banyuruza amatungo haba
haba mu makori hagati mu gihugu canke ku mupaka. Murumva yuko kuri amezi 6 gusa bigwije inshuro zirenga zibiri, ari navyo byadufashije kwinjiza mu kigega ca leta kuri amadosiye 28 harinjiye miliyaridi 2 n'imiliyoni 151 n'ibihumbi 511 n'amajana 253. Hanyuma abashoboye kurega kuri ayo madosiye twabahaye kagashiro kabute k'ica 10 kangana n'imiliyoni 161 n'ibihumbi 965 n'amajana 329. Aha muri izi miliyoni 161 hakaba harimwo umwe wenyene yashoboye kutufasha kugaruza miliyoni zishika amajana 7 nawe akaba yaronse nawe nyene agashiro kabute gashika hafi miliyoni 70 nyene k'ica 10 ari umuntu umwe. Ariko kugira ngo tubereke yuko abantu bamenyekanishije amadosiye baronka agashiro kabute kuko bakunda kukibaza cyane, kandi tubashimira cyane abantu bose bashoboye kudufasha kurega abantu banyuruza ibidandazwa bashisha ibidandaza mu kinyawabi canke bakanyuruza amakore amatagisi ntibarihe nkuko bategerezwa. Hanyuma kubijanye n'ibihano bitangwa cyane cyane ku bidandazwa bica mu kinywabi, abantu benshi bakunda kuvyirengagiza kamero nta bihari. Rero nkagize nk'umuntu yifadikanya n'uri aranyuruza ibidandazwa nawe nyine arahanwa, ashobora gufungwa gushika ku myaka 5. Hagize uwugurura hari ibidandazwa biriko birakurikirana na douane akahugurura atafite uburenganzira, ashobora gufungwa gushika ku myaka 3 cyakarihishwa amande ashika $2,500. Umuntu nawe nyene ashobora gufasha umuntu agufasha uwundi muri ibyo bintu byo kunyuruza ibidandazwa cyo gushisha ibidandazwa mu kinywabi, arashobora gufungwa gushika ku mwaka umwe akongera agatangishwa n'amande ashika $2,500. Ni itegeko ryo mu karere, niyo mpamvu aya mande avuga mu madolari, ariko iyo hageze kuyatoza turaca tuyashira mu mafaranga y'amarundi. Umuntu yigira umukozi wa douane afashwe ashobora gufungwa gushika ku myaka 3. Imodoka ritwaye ibidandazwa vy'amagendo, iyo modoka itegeko riteganya yuko ishobora gufatwa igaca igurishwa canke igashirwa mu minwe ya leta canke igatangishwa n'amande ashika ku madolari 10,000 bivanye n'ukuntu ingana. Kwinjiza ibidandazwa cyangwa gusohora ibidandazwa ukabitwara mu kinyegero, umuntu afashwe ashobora gufungwa gushika ku myaka 5 canke agatangishwa amande ashika 50% by'agaciro k'ibidandazwa, canke byose ibihano byose akabironkera rimwe, agafungwa akongera agatangishwa nayo mande ashika 50% y'ibidandazwa atwaye. Umuntu akoresha impapuro za magendo akishura inyishu zitarizo, iyo abakozi ba douane bamubajije canke akaba intambamyi mu gihe douane iriko iragira control, uyo muntu nawe nyene ashobora gufatwa agatangishwa amande ashika ku madolari 10,000 muca mugwiza mu marundi inyena ngana, akongera akanapfungwa gushika ku myaka 3. Umuntu yanse gutanga impapuro asabwe na douane nawe nyene arashobora gufungwa cyangwa atangishwa amande ashika ku madolari 5,000. Tuvuze amadolari yo mu kimuza muragwiza hafi n'2,000 kugira mutore amande mu mafaranga y'amarundi. Ivyo rero ibihano bitekanijwe n'igitabo kigenga amadouane yo mu karere ko muri Afrika y'ubuseruko, kugira ngo abakora bene aya makosa ko turakunda kuyabona haba ku mipaka canke ahari biro bya OBR, wasanga abantu rero barirengagiza yuko hariho ibi bihano, canke n'abacamanza nyene ugasanga rimwe na rimwe ugasanga ko bavyirengagiza. Ibihano rero kugira ngo dushobore guca intege abo bose bagize ingendo yo gucisha ibidandazwa mu kinywabi, aha mubona hari gufungwa n'amande, ubu twafashe ingingo yuko ibihano biza birakoreshwa byose uko ari 2. Ahategereje gufungwa n'amande byose bikoresha icyarimwe. Rero uwo bishikiye mino minsi biramaze gushika, ubufashwe muri ibi bintu acashikiriza ubutungane, bagaheza bakamucira urubanza, akaheza natwe tukahita tumuharurira mu kigo be amande atanga. Byose rero bigace bikorerwa rimwe. Twadushimira cyane inzego dukorana
inzego z'igipolisi cyane cyane igipolisi gikorera mu burengero kuko tumaze iminsi dukora neza cyane mu gufata ibintu by'ibidandazwa bivuye muri Kongo, ibi by'imivinyu n'inzoga zikaze bita marikeri n'ibitenge byose mumva twafashe ibyo dufatira mu isoko, ariko byinshi byafashwe ari uko habaye gukorana mu runani n'inzego z'igipolisi n'iz'igisirikare, tukabifatira mu mazi canke aho mu mayira aca mu kiyaya cyo mu burengero bw'igihugu.